Turabahaye ikaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pasteur Nduwimana Joseph. N'amashimwe n'umunezero ko dusubiye kuronka ingene dusubira kuvugana kwa aka kanya. Intumbero yacu mwaka kanya twagomba kubatumira mu gikorane kidasanzwe, igikorane c'amasengesho y'imisi 3 kigiye gutangura kuva ku munsi w'ejo wa gatanu akazoba ari itariki 9, no ku munsi wa gatandatu itariki 10, no ku munsi wa Mungu itariki 11. Ni gikorane nizera ko tuzosengera abagwaye mu buryo bwose, imitwaro itandukanye. Mwibuke yuko amasengesho y'imisi 3 yatabaye abayuda. Mwibuke yuko amasengesho y'imisi 3 ari igikorwa gikomeye cyane. Rero twari dusanzwe dusengera abantu, Imana igakora ibitangaza. Ubu rero twafashe amasengesho, nibaza yuko ari amasengesho yo mu buryo budasanzwe. Turatumiye mwebwe mwese muriko murakurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube, mwebwe mukurikirana ibiganiro kuri Facebook, mwebwe inshuti abagenzi, wewe uza kubona iyi video ndakubwiye by'ukuri gerageza gutumira. Ejo ku munsi wa gatanu itariki 9 nk'uko tubibabwiye, azoba ari saha 8 kubandanya, niyo tuzotangura ico gikorane kugera ku mugoroba saa 9 kubandanya. Hanyuma ku munsi wa gatandatu tuzotangura mu gatondo isaha 2:30 kubandanya kugera ku mugoroba, n'amasengesho yo kwisonzesha n'amasengesho yo kwinginga Imana. Tuboneyeho kandi no kubagira yuko azobana ari n'umwanya wo gushimira Imana yadushoboje kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 12, kandi tukaba tuzoba dufise n'imitwaro idasanzwe yo gusengera umwaka ugiye gutangura w'2023 kugira ngo ushikemwo ufise amasezerano, ufise icimana yavuganye nawe ingene uzoba umeze muri uyo mwaka. Rero turaguhaye kaze, tumira, hamagara abantu. Wewe ubona iyi video turakwinginze uzoboneke muri iki kibanza. Intumbero y'ijambo ry'Imana dusoma teme canke intumbero icerekezo nyamukuru, intumbero tuyisoma hariya muri Luka igice cyaho ca 22 umurongo waho wa 42, aho Yesu yasengana umubabaro. Arasenga amaze kubona afise umubabaro, imbere yiwe hari urupfu, imbere yiwe hari amageragezwa, imbere yiwe hari intambara, ngo arasenga. Nagomba ndakwibutse ugusenga mwene data, haleluya, ugusenga guhindura ibintu. Amasengesho yiwe yasenze, ugeze ku murongo waho hepfo gato birivuga ngo Yesu arasenga, ngo aravuga ngo Mana kuri iki gikombe kindengane. Hari igikombe c'umubabaro, hari igikombe c'amagorwa, hari igikombe c'urupfu, hari igikombe cyo kutabona imbere n'inyuma cyane, cyo kutabona yaja niya. Uhoraho ngo aramwibuka, arungika marayika akura ico gikombe kirarengana. Amarira avamo umunezero, amarira avamo intsinzi, umubabaro uvamo kuruhuka. Nawe umaze ibihe hari igikombe uri kuranywera ko atarico, reka ndakubwira uze dusengane kugira ngo ico gikombe kikurengane. Ndemezwa neza Imana yaduhari yerekwa, ifise umugambi ku buzima bwawe. Ntiwanke kumva yirikira kuburira, kumbure n'umwanya wawe gutabagwa. Yesu aguhugisha, Yesu aguhezagire. Amahoro y'Imana bane nawe, imbabazi n'ubuntu n'ukuri bibane nawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kaze ubone kugira neza kw'Imana.